Mu diamond zitwa gute Sangira ni nka za shumureta sinzi ego mbega arine nk'ubu bishitse ukarongwa n'umugabo ugasanga uburongo n'imborerwa karuhariwe wo kwitwara amavuta oya nanje Imana ibindinde kuko naje nta nzoga n'urumva shasa Imana impoye utanwa nyene ntazogeze umwana Hello bakunze ya Kini TV reka nongere nabaramutse ndabahemwiriwe na bwakeye bitewe naho muherereye impande zine zisi uno musirenje muhenda amavuta bashasha honzananye n'icuki umukobwa yo nako no mudamu n'umukobwa n'umukobwa aho rero kuva ngo babahungu babandi hari umuhungu yamyambwira ko ashaka urukobwa ruganye nkuko naramvuga ngo ndije yakomeza nzarondoshe oya umukobwa bije nta mukobwa bije yaje n'abahungu gusa ego je none kumungije yanikina cyo cyambije yasinze cyo nigiki so ije ni nk'umubogare runtu runini rubyibusha ariko rukomeye afise poitrine tu ikwiye n'ukuboko nawe tuvyumva kumbe hariho dupande rero reka imbere ko tubana abantu bidondo bari kwadukurikirana so ni twashimira Imana Aline ariko benshi bampamagara Lili canke Licia nkabamba kumusaga kumusaga nagofsina kwe nigeze kubona bagasezo ngo kumusaga nagofsina bakunze ya Kini TV rero kanababwire ko muri microphone muri kumwe na Yakini ubwiwe none kuri kamera naho muri kumwe na Pass Classic umwana w'igitega bikora neza cyane gose umwana urasika yafite imishatsi yera nk'abazungu sinzire yaheruka kuva kubikoresha navyo nzireka tuzomuzana imbere ya kamera mu murabe namwe ariko mwakobwa muga muronde ya kamera bane wanje ndabisabye ntimuzosubire Arine kubera iki bakwitaye amazina yose je yanane gutondeka neza kubera Yesu niza ayo mazina yose ayo niswe n'abavyeyi nishimira Imana Arine ariko nkayo Lili canke Licia namatazirano ariko rinda ko ufite urukundo rwishi so nta muntu abura urukundo ntibiba bariho birobo bariho oya no none nkaho mugora suka amazi ashushe ku mugabo nkujya arafite urukundo urya niba bishitse n'ahandi none aba yamutwara atamukunda abagiye ku mugabo adakunda ari neka ndakubaza umugore babanye imyaka 2 arangeje amena ko amazi ashushe akubita n'umwana we akakwa kumwisha uyo muntu umva bafite urukundo yumva nkongera n'ivyari vyamuteye yari mu diamond zitwa gute Sangira ni nka za shumureta sinzi ego mbega Arine nk'ubu bishitse ukarongwa n'umugabo ugasanga uburongo n'imborerwa karuhariwe wo kwitwara amavuta oya nanje Imana ibindinde kuko naje nta nzoga n'urumva shasa Imana impoye utanwa nyene ntazogeze umwana wundi oya azosome gatayumviriza no siguyi wanje reka ngo tumire turi basi nakapi no agafana ego nzuki zizokujya kumuntu nta nakimwe mbega Arine wavuze yuko usanzwe uri umugwiza tunga ndetse ngaho mu karere ka Musaga usanzwe ucuruza uduki cewe nsanzwe ucuruza amavuta makoto amamesa ego niyo mpamvu byibushe uriko arungushamo menshi oya ashina atari kweli none ga Arine ako kazi wagatanguye ryari jewe kazi ko kudandaza n'akazi natanguye nkiri muto kuko nakuriye aho badandaza nyene urumva cankura nanje ari wo mwuga wanje gushikana uyu munsi nize ntambamye kunda guhura nazo mu kazi ka misi yose birabaho ugatanga nk'ideni ugasanga uhaye ideni araguheraniye kandi nawe ugasanga nivyo waranguje amafaranga urumva kaba biba bitameze neza Arine icyatumye tuguhamagara imbere ya kamera tumaze iminsi tudura n'abana tugira ati uriya mukobwa ngo aripfuza gukina ibintu by'amakomedi na mareresi nibyo ego urabyifuza ego ndanabishaka wamaze gukina basi n'umose n'umwe ariko urumva muri wowe singabire ndumva ndi kumwe n'abandi ko nobishobora nobishobora ngaho nkinisha rero nkuko ndumugabo wawe twashwanye
oya undi munsi no ubu badutumye kuri RTNB noneho rero batubwiye tumviza rero Aline wowe tugiye tugwa diplome y'abantu ze ba comedian mu Burundi y'abakinyi ba film ndagomba shwanye rero turara gira ukuntu wo kwitwara bishitsa kwa role basona nkawe wo kunda gukina role izi biravana kuko oya izi wowe wumva yere umetiza cyane so biravana ngira n'ukuntu nk'iyo film ukuntu yo bipanze okay nacho wewe ubaga yumama ishobora yego okay kine yumama rero umwana yagushabuje abana basaza basata saa 9 y'ijoro kiratwo oya undi munsi ya cyose rero ni uwundi munsi ari ngira n'umusore yaje gukoresha bamubwira ngo nzobanda guha inyishu oya igoro mvaruza ukubwiye surprise nuko nyene twe nk'ibintu byo gukundana dusa n'ababirenganya ari umuntu w'imyaka 15 urashobora ko kweri yuko uzo gukundana abirenganya hariho nyene ibintu camwo bidasaba ko nk'abana baba bagishushe barabona ko bashobora gukundana n'abahungu bashika kuri bangahe muga nka je vraiment nka generation ngezemwo ego nomwe vraiment ego cyane none ko nakurongeye wundi no nakurongeye diaspora oya cyaba diaspora sinkoreramo wewe shakira mu Burundi nyene bereye ego kuko ndamufise nyene tsino mbega Aline none amaze kubona acuruza amavuta abantu bacuruza ibitenga abantu bacuruza ibiki niyihe nyungu wabonye mu gucuruza amavuta Aline so inyungu irimwo kuko atari ivyo biba ibintu biba bivanye n'amadeni n'iki nta ruhombo vraiment ego nta ruhombo nyene urumva mugabo wowe no mutahe mba nkifise urumva hazogera igihe ntera intambwe ego reka tugana ku musozo rero dushimire Aline akanya keza yadutije murumva yuko tumubwira dukina agafilm arabyase nyene nta kundi cha dufata ku mutima nuko rero mwari kumwe kuri microphone mwari kumwe ariko imbere yuko dusezereka uvuge bafusenda subscribe like na share na comment bakunzi bacu ba Yakin TV cyo basaba guftonda subscribe like na j'aime share na comment okay murakoze namo murakoze cyane kare twizeye kubona ibikorwa byanyu bakoze Yakin TV reka ndabashimire ku kanya keza mwavuze gukurikirana Imana bongere mugisha kuri microphone mari kumwe na Yakin kuri kamera mari kumwe na Pasi Classic mu kamera mana bikora neza mwarahezegwe cyane amen.